What's up guys, ndabaramukije mwese mu bandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV kuri micro muri kumwe na Ding Delicia mu kiganiro Hit Stars News. Nkuko rero mubimenyereye, iki kiganiro kigizwe n'ibice bitatu. Hariho igice cha simple questions, hakabaho na mirror question hamwe na inbox questions. So nagira ngo kugira ngo imbere yuko tangura kino kiganiro manze ndamuhereze karibu umushitsi wacu uno munsi kugira ngo ashobore kubidondora. Ndabaramukije. Ego ndabaramukije cyane, nkaba mu mazina yanje nitwa Ndikumana Justin, abantu bakaba banzi ku izina rya Justway, cyane cyane abakunzi b'umuziki. Ego Justway ninde? Justway ni giki muri industry ya music? Muri industry ya music Justway ni umwe mu baririmbyi b'abarundi. Ego avuka mu Kamenge. Ego akaba yatanguye akazi k'umuziki mu 1998 mu kigo cha Centre Jeune Don Bosco mu Buterere. Ego kubatashoboye kwibuka Justway neza, urashaka kugira akapera ya tubemeze ko ndibaza ko ari indirimbo yigeze kumenyekana cyane ku buryo buri muntu wese ashobora guca yibuka Justway ninde? Ego urakoze cyane kunyibutsa iyo ndirimbo, mengo ndari namaze kuyibagira. Ndashaka kuyibagira ko ari indirimbo yawe? Ni wanje, ariko rimwe na rimwe kubera usanga twakoze indirimbo nyinshi, zimwe turazibagira tukanywa twibuka nshasha. Ego urukundo ngukunda usayangana nkayo kwiteke, abatabona kureba kambwira ngo ndiko ndicyohera, kumbe ntibaziko ndi ku mugambi zobahamagara birabire, turi imbere ya patiri kakabizu nakwemereye n'ubu nkikakwemerera, tubemeze mami, tubemeze sheri, DFTV tubemeze. Wow, DFTV nawe nyene tubemeze, twabemeje deja. Hanyuma bishoboka gute kugira ngo ushobore kwibagira indirimbo yawe yigeze kuba isamirana ku radio menshi? Mvuga ati yoba yarigeze kuba hit, canke twavuga yuko nukuba niyo bakwandikiye, canke byagenze gute? Ni indirimbo niyandikiye jenyene, ariko urabona imyaka ni myinshi, kuva mu 2012 ubu tugeze mu 2020, tuguma dukora ibindi bigwa biza mu mutwe byinshi. Indirimbo ni nyinshi mu mutwe, zimwe turazibagira ariko tukaza kuzibuka iyo abantu batwibukije ko bazizi, tukajya tuvyibuka kumbe naje narigeze ko iyo ndirimbo nk'iyo. Ego inyuma ya tubemeze hoba hariho iyindi ndirimbo uretse iyo nashoye kuraba kuri channel YouTube yawe woba waragize kuri kubugeni yitwa Tuzorambana? Apasa nta yindi ndirimbo yo barakoze atari rya gospel niyo Tuzorambana? Ego ariyo n'izindi, ariyo ni Eleze, benshi bama bayibona kumbonesha kuri ziri nga mu Burundi. Ariho Gerageza nayo nyene bama bayibona kumbonesha kuri zo nga mu Burundi. Eka zirarenga nk'umunani zibona kuri television, ni nyinshi. Ego hariho za Sina Lolote zo natanguriye ko, hariho za Elela za kera. Ego Justway novuga yuko ari mu baririmbyi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, novuga ati bitaho cyane imbuga ngurukana bumenyi zabo, ariko kubera iki YouTube channel yawe utayigendera cyane? Mbaje kibazo ciza. Channel yanje ya YouTube nkunda kuyigendera cyane kubera aha mu Burundi twabonye ko abantu benshi cyane badakurikirana cyane YouTube, ariko basanga ku ma Facebook, wasanga kuri WhatsApp, benshi cyane ntibakurikirana YouTube. Rero kugira abantu bagukurikirane kuri YouTube bisaba igikorwa gikomeye cyane, sindagitangura nuko ndi mu bindi kwanza ivyo mu mibereho ya misi yose kwanza, kubera channel nayo izokurikira babonye ko na wewe mu mibereho y'imisi yose ufise ivyo ukora vya misi yose. Ego novuga ati ni giki coba caratumye Justway amera nk'usubira inyuma, kuko novuga ati yarahitinze cyane gose ku buryo na buri mwana wese mibara bamba ari tubemeze ibintu nk'ivyo onye, ariko kugeza ubu unye asa nk'utari ko aragaragara cyane. Hari ikihe kibazo?
Ego, merci beaucoup. Jewe ubu sindiko ndagaragara nivyo nubeshe kandi n'abantu barabibona kandi bakabimbwira. Urabona jewe ginatangura kuririmba nari umuririmvyi wo kuri terrain. Nari umuririmvyi mu biteramo biri live. Umuririmvyi wo muri karaoke. Sinari umuririmvyi wo muri studio. Sinari umuririmvyi wo gukora ama video ngo indirimbo. Kwanza kugira nje gusora za tubemeze za sina lolote nashaka kameme sinsigarane rya zina y'umuntu aguma asubira indirimbo z'abandi zahitinze. Nashaka babone ujya ariko arasubira indirimbo y'abandi nawe nyene yitwa kanaka niyo tangiye kuja muri studio kugira nkore Justway. Rero ubu Justway abarimenye naciye mpagarika kwanza sisubire kandi muri studio ndiko ndakora ubuhinga bambone live, bambone ahantu ngire maison yiwanje aho abantu baza kundabira. Kera bandabira mu mamezo y'abandi za centre jeune mu makabare y'abandi, ariko nari nahagaritse shaka ko nogira maison yiwanje abantu baza kundabirako. Naho nokora indirimbo nkayitwara kuri television nkaja muri studio, ariko mbe mfise ahantu abantu bambona kuri television baza kundabira. Ego cyo gituma abantu babona ko umengo siho ndi ariko ndahari. Inyuma yo ngaho twitege ikihe gikorwa gishasha kivuye kwa Justway? Merci. Meruka gukora indirimbo yitwa Mana yanje, abantu bakora ikurikirana kuri ku radio nga mu gihugu no kuri channel yanje ya YouTube. Ubu mukanya muri akakanya nyene mvuye muri studio, navuye Makamba manutse mvuye muri studio ndiko ndakora indirimbo nshasha. Ni indirimbo abantu bazi kuva kera ariko je nayibasubiriyemo kugira ndabibutse bya bihe bambona mu karaoke, bya bihe bambona mu biteramo vy'amahoro kuri centre jeune mu Kamenge. Ego niyo ndirimbo mejeje gukora ubunyene muri studio, vuba bazoyimenya titre. Ariko Justway watubwiye yuko udashaka kugaragara nk'umuntu asubiramo indirimbo z'abandi canke nk'umuntu wa wundi umwe bazi muri karaoke n'ibindi. Ubwo iyo ndirimbo ntiyo garagaza kimwe wanse ko kitoguma kiboneka kuri Justway? Sinanse ko baguma babona ujya Justway yaririmba indirimbo z'abandi. Nashatse ko baze bambone live music. Ndi mfise maison, mfise soit bar, mfise ama projet kuja kugira ibiteramo vy'amahoro, vy'amasensibilisation. Kubera kera nivyo nakora. Nagiye muri studio kugira nubake Justway. Ubu rero Justway yamaze kwimenya ngo mbasubire rero kuri scene. Kuri scene naho ndirimbizi wanje ngaca ndirimba nazige z'abandi. Ego. Uvuze ko wabamenyereye Justway shaka guhindura Justway. You just want to change izina canke ushaka guhindura ibikorwa bya Justway? Sinzi ko wanahuye neza. Navuze ati je nagiye muri studio kugira nubake izina rya Justway. Kubera iyo nari kuguma mu makaraoke, iyo nari kuguma subira indirimbo z'abandi gusa, ntibari kumenya Justway, bari kumenya Justin. Bari kumenya Justin asubira indirimbo za Kidumu, bari kumenya Justin asubira indirimbo za Matata, bari kumenya Justin asubira indirimbo za Daniel Mungere, bari kumenya Justin asubira indirimbo z'abashaza ngendo. Oya nacenja muri studio bamenye Justway afise ama indirimbo ziwe. Ego rero kuja muri studio rero nabihagaritse kugira kwanza ndondere kwanza terrain bambone ujya Justway wa kera, ujya Justin bari bazi kera, bamubone afise maison yiwe, afise ahantu abantu baza kwicara bamuraba kujya bamuraba mu bigo vy'abandi, agira ikigo ciwe aririmbiramwo. Ego turekanye n'ubuzima bw'imuziki, Justway uretse karaoke, Justway uretse ibindi byose, Justway ni giki akora iki? Ego Justway turetse muziki, Justway ndumu opticien. Umopticien ribajya abantu usanga bakora amarori y'amaso, abantu barava ku ophthalmologue bakabima amaso bakaca baza kugura amarori. Rero nkora muri centre optique ndumu opticien. Ego hama nkabandandaza apa yiwe opticien, nkabandandaza ivy'amatelefone. Ego amarori wambaye n'aya maso nawe canke meze gute? Ayasa y'amaso n'amafime nyene azibira izuba. Justway yarahejeje amashuri? Ego generalize amashuri kuri ETS Kamenge, mfise diplôme ya AD muri électricien industriel, cangenda kugira formation y'ivyo vy'amarori comme technicien opticien.
ako gatoki bon ko barakubwiye ko kambara abantu b'injabwenge ubwo nivyo wiyumviriye canke nivyo abantu bakubwiye canke ivyavanye n'amanota wari ufise? Jewe bivanye n'ingene nagiye ndabaho siko hanyuma iyi reaction yo gushira bag ngaca nsanga ndayifise ndiko ndaraba nyene uraze umuntu ari kuri YouTube hari binasoma kuri Google sinzi ibintu nabonye vy'intoki z'abantu iki cyasanga nije amabage birimo ndakurikirana rero numva insigure kwambara bag nga sinandabizi mwibitangura cyane gusa nyene kirangire akantu nyene kandi stenga nabandi comme un artiste. Justway tugende mu gice kigira gatatu cya kino kiganiro Hit Stars News ni bacita inbox questions. Ndaza kuguha box ya DFTV uraza gusangamwe ibibazo usome hama wishuri. Ego ntacho. Yeah, Justway turashaka gukora ikintu kimwe. Urafata agapapuro kamwe kamwe usome hama wishuri ikibazo. Ego. Twatangiye nakambere. Ego agapapuro natoye sanze wambajije sho yabereye mu Mabanda. Mabanda ni mu ntara ya Makamba. Le 1er janvier yagenze gute? Igiteramo nakoreye mu Mabanda hari imusenyi nicagenze neza cyane. Ego naho abantu bakeya bariho baryohewe bari nicagenze neza imvura yaraguye nyinshi cyashaka guheba kuririmba ariko banzanira umutaka ati ndirimba fise umutaka cyangwa ati none abigoye barashika mu giteramo bategeza basi kubona basi ndirimbo nka zibizi 3 cyamba oblige wo guhagara imbere y'abantu imvura irikiragwa fise umutaka kandi ayo mafoto benshi barayabonye. Abafans bawe bashatse kumenya igituma umuririmbyi wabo bizeye gutayoririmba afise micro n'umutaka ibintu bibiri bidahuye nico gituma babajije kibazo kandi nashimye kugishira muri inbox questions. Turashaka kugenda nakagira kabiri. Akapapuro kagira kabiri wambajije ati Justway ntakora yaduze Makamba kubera mu Gisagara hamuzimvye nivyo. Ego jewe mvuka ngayi Bujumbura ariko nkorera mu ntara ya Makamba nkiyashika sinari bwahabone Makamba ngene hameze ariko maze imyaka naciye mbona ko Ibujumbura hanzimvye cyane. Ibujumbura haranzimvye cyane cyashima kwibera Makamba. Ubu rero nibera Makamba ku buzima bwaho urazimbutse. Kandi ivyo mfungura ndavyirimira. Ariko Ibujumbura sinorima. Umva rero zo mpamvu rero sinkori Bujumbura kubera Bujumbura hazimvye. Nico nikige mu kibazo abafans bawe babajije ati gute umuririmbyi wacu twoba twizi ko avuka mu Gisagara akaba ari ko ari Makamba akaba ari yabo bimeze gute? Turashaka kuraka agapapuro kanyu. Agapapuro kanyuma ego wambajije ati Justway yoba yavanye n'umugore kubera umuziki. Ego urakoze kumbaza ikibazo kandi n'ikibazo ndazi ko gisirikira cyane mu bantu banzi n'abandi bakunda umuziki. Oya je sinavanye n'umugore kubera umuziki kubera kuva mu ntango tugitangura kugendana yarazi ko ndumuririmbyi ariko twavanye kubera ibintu bimwe bimwe by'imibereho y'ubuzima bw'abantu. Ego ariko biravugwa yuko kuva ugize ushinze urugo umugore atakwemerera cyane kusubira mu kintu cya muri industry cyane ya muziki gusubira kugaragara nka Justway twari dusanzwe tumenyere ukaba woba warashatse kuguma force cyo bari yo yabaye intandaro yo kugira ngo muvane. Urumva iyo ikintu kibaye abantu benshi biyumvira byinshi cyane cyane abantu bataba hafi yawe ariko ababa hafi yawe babazi igituma rero si ico ngo kubera imiziki canke iki oya igituma nakubwiye ni kindi ni cimibereho y'ubuzima entre abantu babiri. Ego nico cyatumye tuvana.
Reka tugushimire Justway. Uye Justway mu muzi kwizina abantu benshi bazi ku ndirimbo ya tubemeze n'izindi akaba ari Ding Delicia mu kiganiro Stars News tukaba twarangije ibi amakesyo yacagira atatu. Ya mbere yari simple question, ikigira kabiri yari mirror question, n'ikigira gatatu yari inbox questions kandi yazishuye neza. Turamshimiye gose. Till next time guys.